Kino kiganiro gifise karanga kiganiro ica cenda ihebe 2023 ihonyabwoko 2023 2025 ge ikiganiro nyigisho cindwi gisohokeye Ottawa muri Canada kwa 12 Ndamukiza mu 2025. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi cakahise ku Burundi. Intambuko y'ihonyabwoko ryakorewe abahutu b'u Burundi mu 1972 n'1973 imbere n'inyuma. Isuka ya kane ibiganiro nyigisho isize y'21 intangamarara. Wewe uri kurumviza kino kiganiro subira kurondera ikiganiro gifise karanga kiganiro ica cenda ihebe 2022 ihonyabwoko 2022 2025 ikiganiro nyigisho ca gatandatu casohokeye Ottawa muri Canada kuwa 12 Ndamukiza mu 2025. Muri ico kiganiro narasavye uwo baza amakuru y'ingene abahutukazi barongowe n'abatutsi babayeho ufatiye ku mabi abatutsikazi bobo bakorera abahutu babarongoye mu kutavyarira. Naraguhaye inyishu n'ibibazo vy'abubahwa Martino babitungiye ubusa aramutswa CBCA Inc. ukaba ari umubano w'abarundi bishwe rya Canada, Alexis Nsaguye wo mu gisagara ca Montreal na Omer Nsengiyumva ahurikiye muri CBCA Inc. mu bisagara vya Gatineau Ottawa. Umubano w'abarundi bishwe rya Canada mu bisagara vya Gatineau na Ottawa. Izize 2022 uguhubura. Umwubahwa yitwa Prosper niyo ngabo ya bubegwa bwa Nyavyaga wa Sekigurube wa Mpabansi wa Bizi yanyandikiye uno mwaka 2025 ukwezi kwa kane igenekezo rya 20 hari mu gicugu c'ubuca nukuvuga isaha 8 z'ijoro n'iminota 14 niho yanyandikira ambwira ati ndashimye gusasagaza kahise. Hewe muronzi mwene kariho karubaduka. Ukwihenda ni vya mwene muntu naho kwanka gukosorwa ni vya gisizimwe. Uyu mwibutsa numuratini si uwugwa basokuru ivyo nawe urabizi. Nayo tukokwe fili nawe mwananje. Siniyumviriye namba ko woba mu bansi banje. None heraba ndakubonye mu bampotoye. Tukokwe fili yo nawe mwananje uri umwansi. Vyavuzwe na Jules César yabayeho umwaka w'101 canke 100 imbere ya Kristo Yezu ahwera ku mwaka wa 44 imbere ya Yezu Kristo. Yariko avuma Brutus Samuragwa atavyaye ariko yareze amuhora kuba mu bahotozi biwe. Neron nurunganwe rugira gatanu uvuye kuri Jules César. Neron ntiyahotowe yariyahuye bimwe vya Caton in Utica yicumise imbugita muri 68 inyuma y'ivuka rya Kristo Yezu. Ehe nisigure uwa mbere ni Jules César nyene intwaro y'igitugu yarahotowe asubizwa na ubwa kabiri Pontifex Maximus. César Auguste yasubiriwe na ubwa gatatu Tiberius Samuragwa wiwe akaba uwa kane Claudius. Serugo yabiranye na Agrippine ariwe yamuroga ngo umuhungu wiwe yazanye mu rugo ubwa gatanu Nero ashike ku ntwaro. Aho nihenze muranyibutse ndashimye. Uwo Prosper niyo ngabo yarasubiye kandi aranyandikira itarike 30 za Ndamukiza mu 2025 yari isaha 3 z'umugoroba n'iminota 46. Yanditse avuga ati ego abaye umuhutu abaye umututsi ari umutwa nta numwe wanka kubera ubwoko uwo nta numwe wanka ariko abwira jewe wabivuze ukuri. Ico kiganiro nyigisho kivugwa n'urinda ndagushimye aho ugize uti ntawubuza gukunda canke kurongora n'uwashatse. Yaciye ampa rero ahandoza gusoma mu ijambo ry'Imana mw'ikete rya mbere rya Petero ikigabane ca kabiri akarongo k'17 handitse hati mutera iteka abantu b'uburyo bwose mukunda umuryango wose w'abavukanyi mutinye Imana mutera iteka umwami. Aho rero ndahejeje ivyo uwo muntu Prosper niyo ngabo yanyandikira ampubura ivya Neron si wa undi yavuga ngo tukokwe filimi oya uwabivuze ni Jules César. Urakoze mwubahwa kunkosora, urakoze kumpubura. Kandi urabona ko uciye umvuga uti ego wewe nta fatiro ntiwigera ubiba ugwanko, wewe uvuga uti
ari umuhutu akunze umututsikazi aramurongora, ari umututsi akunze umuhutukazi aramurongora, ari umuhutu akunze umutwakazi aramurongora, ari umutwa akunze umuhutukazi canke akunze umututsikazi aramurongora. Ivyo nivyo jewe nta muntu n'umwe jewe mpeza ngo ntereko induru ngo ndamubwire ngo gira urwanko, gira urwanko, gira urwanko. Kanatsinda naho ngeze harimwo abatutsi babigizemo uruhara, harimwo abahutu babigizemo uruhara. Urumva rero je sinovuga ngo ubwoko bwose ni bubi, kandi no muri kaminuza y'u Burundi hariho abantu b'abatutsi nahabonye, iyo ntabahabona sinari kubandanya ndahiga. Isize 24 ibibazo vya 3, 4, 5 na 6. Ivyo bibazo vyabajijwe na muganga Merance Gahungu wo mu ntara ya Montreal Metropolitaine, hanyuma na Alexis Nsaguye yasubiye kubaza, nawe nyene aba mu ntara ya Montreal mu gisagara ca Montreal Metropolitaine. Hariho kandi na David Niyonsaba wo ngaha mu bisagara vya Gatineau Ottawa, we yasoma ivyo abantu bagiye barandika bavuga kumbure abatashoboye kuronka akaryo ku gushobora kuvuga. Ubu rero tuvyumvirize. Ego urakoze. Ndabona hari Merance Gahungu yasavye ijambo, hari na Alexis yasubiye gusaba ijambo. Nkongera nkasaba uwarajejwe kuraba ko hari ibibazo vyandikwa mu kanya aze kuturabira ko mu kwandika hari ibibazo vyoba biriyo. Ijambo ni rya Merance Gahungu. Murakoze kumpa ijambo. Na jewe nagomba gushima gose iki kiganiro nta fatiro atugiriye, tuhigiye vyinshi n'ivyo twari tuzi yabinonosoye atanga n'uburorero. Hanyuma rero je ndafise ikibazo namengana nacanditse no muri chat, n'ukuntu dushobora gukora ku buryo izo 7% ziri ku manivo yose y'intwaro ziri mu bice byose by'igihugu, ingene dushobora kubihindura, kuko abo bantu abo 7% kwanza kuri je baba 7% canke 14% ça reste la même chose. Ko biba kose byumvikana ko abahutu bari mu ma 80% et plus. Hanyuma rero muri ico gihe ntivyumvikana nyene nabo ataco mu ntwaro ahariho hose bamwe bacinyizwa, bamwe bigizwe inyuma, noneho turavuga iby'ihonyabwoko, donc urumva bagumye bicwa kuva meme imbere ya independence. Hanyuma mu nyuma hoho byarunyutse abike intwaro z'igisirikare n'intwaro ya UPRONA. Jewe ndabizi neza ko nahora muri GRR kera harigiye bigira kuyita kuri bagaza barayitse UGRB. Donc muri ico gihe je nari muri comité directeur de la commission estudiantine de l'UGRB, ndabizi twarakorana na comité central ya UPRONA, haba harimo abahutu kandi haba harimo n'abatutsi. Donc UPRONA nayo nyene novuga yuko yakoze gose kugira ihonyabwoko ribe, kandi n'ubu uko ntafatiro yabivuze n'ubu bikaba bikibandanya. None twobigira gute kugira ngo bihinduke? Kuko ivyo ntivyoroshe. Gituma bitoroshe jo bondi sinzi muri aya mavideo twama twumviriza canke tukaraba, hariho umushinga ntahe nyamba yitwa Deo Ngendahayo bariko baramuramwe ikiganiro jo bondi namye ndabiraba, niwe yari karavuga kuvyerekeye urupfu rwa Ntaryamira, ingene abahutu justement babicira n'abapresident bien sûr dataye muga hariho Ntaryamira. Umva yari bariko aramaza rero kuri Ntaryamira muri ico gihe, niwe yavuga ati abahutu n'abatutsi bose bakwiye kuva hasi rimwe tukavira hasi rimwe twese, kuko ntihabuze abahutu gusa, habuze abahutu n'abatutsi, habuze igihugu, n'umukuru w'igihugu yagiye. Kandi mbwa ico yerekanye gihambaye rero yaravuze neza ati hajya ni complot, umuntu yoshobora kuba ko ari international, kuko abazungu abanyaburaya nibo bashaka kuvuga butare buri muri Kongo. Bumva ntibashobora kudufasha gukira ingwara tugwaye, ihonyabwoko ngo rihagarare, ugukumirwa ngo guhagarare ku bwoko bw'abahutu, mu gihe bo nyene barondera uwo bakoresha abaho uburyo bwo gushikira amatungo baba ariko bararondera. Ico gituma nanditse muri chat yuko ça nous prendra umwanya peut-être utari muto, mugabo ça prendra une certaine révolution. Ça prend comme ça se passe dans beaucoup de pays, dans beaucoup de contextes géographiques. Bisaba ko haza umuntu, abantu bageze ku butegetsi batabona ko baboshwe, iyo karamu yavuze gusinya yuko ivyemejwe n'inamashinga amateka na nkenguza amateka ndabisinye, bisaba yuko ibintu byoroshe ku muntu iyo afatiriwe gutyonya yumva yuko aboshwe kugira ngo ashobore gushiraho uwo mukono canke ashobore kwemeza ibintu. Nico kibazo rero mfise ingene bishobora gufasha. Ndazi ko ntafatiro yavuze ati twe turi hanze canke suko yabivuze mo yavuze twebwe twacitse ku icumu tugira ico dufashishe abari hagati mu gihugu kugira bashobore guhindura ibintu.
naho ngejeje. Alex yobandanizako. Okay, murakoze kongera kumpa ijambo. Nagira ngaruke kuri ibi nyene vya pourcentage ya 7% nk'uko Merance bivuze meme 14% peu importe. Comme nk'uko nari navuze kare j'ai eu l'occasion yo ku 2000 kuza discuter n'aba jeunes tutsi bashaka kunyumvisha nko muri 93 ngo majorité ethnique ne veut pas dire majorité politique. Je narababwira nti no murabesha, dans la majorité on peut y trouver toutes les majorités possibles haba justice sociale. Je ahantu nize primaire nta mututsi n'umwe yigeze atsinda concours national. Je suis des années 70, nta mututsi n'umwe yigeze atsinda concours national. Hanyuma n'umututsi yatsinze yari umunyarwanda nuko bari batwishije. Ikindi nagira ngaruke ko nongera shimire ntafatiro ko numva afise imigambi myinshi yo kuzoshaka kora ubushakashatsi kuri Simbananiye. Je ne pense pas ko Simbananiye yize mu Bubiligi mais il était à la Sorbonne. Par contre nari narifuje umuntu yoshaka gufata ikibazo ca Simbananiye nk'abahistorien akaba yoja aho yize kuraba ibitabo yahora asoma. Jewe je serais étonné tudasanzemwo ibitabo byashira imbere abanazi. Murakoze. Nagira ngaruke kameme kuri ico cyuko arabe ko ari mu Bubiligi me aho nzize la Sorbonne. Ndabona ata bandi babajije kiretse niyo wafashe ivyabajijwe mu kwandika ko yotagira ko nawe akadushikiriza niho abari ibibazo byabajijwe. Mwiriwe mwese, ino muri chat nta bibazo biriyo, gusa hari abantu bamwe bamwe bagiye bakora bimwe bita amakomantere. Ubwo hari uwashimiye umwuba wa Patrice Ntafatiro kubyo yashikirije kuvuga ku kiyago c'uno musi. Hariho na jewe nashikirije narungitse ifoto yerekana Simbananiye ahagararanye na nyakwigendera Pierre Nkurunziza na nyakwigendera Adolphe Nshimirimana bari ahantu mu rusengero bariko barahimbaza Imana. Iyo foto nayirungitse kugira gusa nerekane aho novuga ati aho twahombeye kubera abo duhanganye barashoboye kuronka uburyo bwo kududeturna. Urantu ndabuze ngenda kivuga mu Kirundi kudukura ku ntumbero, pardon, kuturangaza. Ego kudukura ku ntumbero bakatujana mu bindi. Ubwo rero iyi foto jewe nariko ndaganira n'uwo bita Rosa Ndayahoze, mwese muramuzi, niwe yayindungikiye nawe atangara cane. Agakomantere yavuze ngo bandi basangize nuko yavuze ati on n'a pas lutté pour la même cause. Muravyumva mwese, urumva ati ntitwakoze lite zimwe, acashira kwako gafoto. Murabona yuko mu bantu muzi y'Uburundi bwavuye ahubwo babugeze twese twari twizeye yuko twategerezwa kuja mu nzira yo kurondera utungane no gutunganirizwa cyane cyane ku bakozwe ko niriho nyabwoko. Ugaca ubona ibintu nk'ibi urabona yuko bibabaje. Ubwo rero hariho n'uwundi muntu yagize agakomantere avuga ati idarapo ni kurihindura. Ivyo nibaza yuko vyari bijanye na bimwe Patrice yadushikiriza. Yarongera kati niba nakureho ivyo vy'ubumwe. Ivyo nibaza yuko bijanye na kirya kiyago ku bumwe bw'abarundi nyene. Hanyuma hariho n'uwundi muntu wa iPhone yagize agakomantere avuga ati Artemo Simbananiye yinyegeje inyuma ya Bible. Hanyuma abarundi aca arugura twamugina ati le dirija bico gihe baca bamukingira ikibaba kandi hari ku ntwaro y'abahutu. Kona agakomantere. Hanyuma carongera ati idarapo hamwe n'ubumwe bw'abarundi nibavaneho ati raba mu Rwanda. Ni ukuvuga ibi bijana nyene n'ibi narimeje gushikiriza yuko aba bagabo baronse uburyo bwo gutuma duta umurongo. Mwese murabibona ibiba, tanto turi mu vy'amatungo, tanto turi mu vyo kuguma mu butegetsi, tanto turi muri bijya. Ni ukuvuga ibintu vyategerezwa kuduhuza nk'abacika cumu tukaba tuvyibagira tukaba tubisiga inyuma. Kandi nibutse yuko nabo nyene muri benshi ababubahwa bacu arabashika cumu bose barokotse swat mu 2022 swat mu 1993 canke no hanyuma. Ego nivyo rero vyari muri chat, nta bibazo vyari biriyo uretse ayo makomantere meje kubashikiriza. Murakoze. Urakoze. Ubu ijambo risubize Ntafatiro. Ego jewe ndakengurukiye Merance Gahungu, ndagukengurukiye ko nawe uravuze ndashimye ikiganiro hariho byinshi twayituzi washimangiye utanga n'ubundi buroro bwinshi. Hariho n'ibindi bintu navyo mwamenye bishasha. Niko vyama mwubahwa na wewe naho wavuga kundwi iheze narakurikiranye ndamenya byinshi nivyo nahwihwisha nkacangira nti ntiraba nkaca ndakimenya nkaca menya. Na wewe mwubahwa nawe waravuze neza kundwi iheze kandi niteka rinini cyane kubona tubikora.
uti rero none aba bantu 7% je mvuga 7% n'ukuri kubera niko yabweje Yohani yavuze yari ndavuga wisa 50,000 yabivuze abizi ntiyavuze 8 million yavuze 1 million 100 yavuze wisa 50,000 urumva ivyo ntaco rero jewe abondwe kwijana hokogwa iki ngo bihinduke biragoye ibintu byose bigiye bifatanye n'ibi byo kwa Alexis bica bifatana n'ibi byo kwa David bica bigera bifatana mugabo none hokogwa iki icokogwa nuko inzego zibimenya zumvira ibintu tuguma tubivuga tuguma dusubiramwo twokwandika igitabu naho kitoba ari igitabu kinini ya mugabo igitabu gisanzwe mugabo kivuga ivyo bintu tukerekana ivyo bintu tukerekana ko amoko ingene ariho tukavuga ibi kuko nk'igituma mvuga ntitwebwe twacitse kw'icumu canke twebwe twabaye mu kumira abahutu una i canke abantu bose bamiriwe nabi kubera izo ntwaro ari twebwe dufise ico twovuga kinini nuko ari twe bibabaje nta kuraba ngo uyu muntu ngo kumbure niwe yobivuga oya ntitwe tubwiza kubikora ico bwiza gukorwa ca mbere rero nuko tubivuga hanyuma cyane twebwe tugakura amaboko mu mpuzu kuko nyene turi ngaha kuko iyo tuvuze tuti itariki 29 z'ukwezi kwa kane duhure hari abaca bagira iminsi mikuru hari abantu usanga bafise umunsi mukuru wabo ugasanga uwo munsi nawuhaye agaciro ugasanga nk'ubu hari ukuntu je nakubwiye yuko abandi bari 1,500 abandi ikindi gihe bari 900 mugatu ugasanga turi 5 turi 6 kubisanzwe umuntu atubonye yavuga ngo twengo turiyahura aho twagenda Montreal kwiyamiriza barankitse Marguerite hariho umuhungu mu bukeye yaciye atwandikira yitwa Nzeyimana Jean Pierre ngo nyamba duhembwa ngo kandi ngo tuza ngo gufata ngo umuntu witeka ngo nka Marguerite barankitse waza kumuvuga ko ibintu ngo urumva ngo nyamba duhembwa kubera bongene hari hakanye tukaguma hanze tuvuza ingoma dushika 25 gusa agira ati abo bantu barahembwa kuko none abandi bari hehe tugera tukagerageza kuvyumvisha abo turi kumwe tukavyumvisha imiryango yacu twenye tukabanza kuvyumva hanyuma rero tukabona kuvyumvisha abandi yego nk'ibi bintu bikazoza biraba kenshi amatemonyage tukayandika nk'ubu wewe ufite temonyage tukaguha 2 page canke 3 page ubundi 2 page ubundi 4 page ubundi nde abantu nka 40 bakaba kwije igitabu tukagisohora kandi samahera menshi kigaheza kikandikwa hama kikavugwa niko je numva ivyo twokora ibindi nukubwira leta kurya nyene tukayibwira mugabo je uko naguye mvuga niko mvyuka mvuga igihugu cy'u Burundi ni gihugu jewe kintangaza gose je ntafatiro Patrice ndicara hasi nkiyumvira ingene abantu mu Burundi bibaza ibintu ingene abarundi bibaza je bikansiga kuko inama nshinga amateka yavuze mana nzima inama nkenguza amateka ikavuga nta kiba gisigaye nta kiba gisigaye sinovuga ikindi kigoye reka ngeze ngaho aho uvuze uti none ko inecubahiro Ndadaye ko ntajyamira none ko abahutu mengo ntaco bariko barakora reka ndakwereka ikintu kimwe tugerageje gukurikirana uko babivuga ihonyabwoko ry'u Burundi ryabaye ngo bagomba kuzovuga ivyo bintu ngo baravye ngo amahonyabwoko yabaye ngo kuva mu 1880 ngo gushika uno musi ivyo ndavyumva kaje ndabisonera mugabo ikintu nibaza bokora abari hejuru abaturongoye botubwira bati twese ngaha muri Canada abari muri Canada abari muri Amerika abari mu Bufaransa bari hehe hari ikintu bita la tendance no kuvuga iyo bija hose iyo bitera bija ko bavuze ihonyabwoko ryo 72 harakwiye urupapuro rwandikwa ikaba rapport préliminaire no kuvuga rukabugwandiko rw'imfata kibanza ruvuga ruti turavye ibikorwa vya CVR tukaraba ivyo severe yakoze tukaraba ibinogo yagiye kurabamwo tukaraba abantu bakuwemwo la tendance est que ari ihonyabwoko bikavuga uko ati mugabo bemurarorera ivyo 72 byo vyaheze rorera hazoba nibindi byo 70 mugabo iryo jambo rikavugwa mugabo n'amashinga amateka na nkengo z'amateka nibyo ashaka kuvuga ibintu kama ntihaye ikindi kintu uvuga nivyo kunda je mugabo ni jewe umuronzi umushereshere nta numwe ndiko ndadoma gurutoki nta numwe ndiko ndabwira ngo ibi oya jewe nk'umuntu w'umuronzi numva umengo kuba nikete ryandikwa rikavuga riti ivyo 72 bisa n'ivyegamye reka turore ivyo 35 reka turore 61 reka turore 93 reka turore 88 reka turore 39 mugavye 72 vyovyo vyegamye niho nyabwoko hanyuma tukaruhuka sinzi ko ariho waruri umunsi natanga intahi Montreal sinzi ko ariho waruri numva biragoye
nuko rero niko nokubwira reka nishure ubundi Alex umbwiye uti la Sorbonne ndaraba neza jewe n'ukuri umuntu twavuganye sinotanga ibindi kuko ibi byumvwa na benshi jewe uwo muntu twavugana ari mu Bubirigi yambwira ko agiye kumfasha kubirondera ivyo bintu aronke ico gikorwa Nsimbananiye yakoze nsenga Imana misi yose ngo ico gikorwa tukironke kandi noneho hari igihe usanga turakironse ci gikorwa yakoze ca mission mu bintu vyabe n'igihugu ibintu vya population niko no guha inyishu kumbure navuze mu Bubirigi ngasanga si universite yaho mugabo jewe uwo muntu ari mu Bubirigi yambwiye ko ashobora kuzofata nk'umunsi nk'indwi imwe akagenda kurondera ivyo bintu kubera araza ahantu yoshobora kubitora nuko rero mwubahwa mugabo wenyeka wavuga kubera ko navuze la Louvain-la-Neuve naho kamukine Sorbonne nkeka ururimi rwanyiyatse kubera nari mfise ibintu vyinshi nsoma ibintu vy'impapuro 27 nkeka hanyiyatse aho rego uvuze uti woja kuraba ibitabo umuntu asoma nivyo burya tuzobitora nivya Alexandre le Grand barabitoye n'abazungu bagiye gutinagura amazuru y'aba Sphinx yabajya abafarao bo ku mapiramide barabitoye ko abazungu batangaye bagasanga bajya abantu b'abafarao bafise amazuru nk'igi wanje ridasongoye nkarijya ry'abazungu bati yemwe abo bantu bakoze ivyo bintu bara abantu bafise ayandi mazuru nana kuba yatinaguye ubu turabizi hariho umugabo yagiye kubesha witwa La Fontaine ngo aranditse ngo ibitabu ngo aranditse ngo Fable de La Fontaine nawe nivyo yivye urana ko rutange kuzabimenya ingene vyagenze baje bose ba Heraclite urana ko rutange kubimenya neza na neza turatange kumenya ibintu vyo muri Afrika nivyo buke ntiyazobura n'agapapuro na kamwe canke tubiri uzosanga turaronse vyiwe bivyerekane neza niko noguha inyishu wewe nzaguye kandi nkagukengurukira ko ubajije bwa kabiri byumvikana ko ufise umutima wo gukurikirana kugira ngo urabe ingene ibintu biko biragenda David na uti niyo nsaba usomye abantu banditse uti benshi kubisanzwe bashimye hanyuma turavuga ibintu by'ifoto ya Nsimbananiye na Petero Nkurunziza na Adolphe Nshimirimana niko bibwiza kuba kuko abo bantu bagize ihonyabwoko barakomeye kuko sinzi ko bavyumvise neza navuze ko bari bafise laboratoire biyumvira ibintu ubwambe na mbere una i hanyuma urenze una i ntamenye akashamenyera umututsi hanyuma uwamenyeye umututsi bakaja bamushira muri lycée pédagogique ibururi hari lycée uwarenze lycée pédagogique akashagenda muri kaminuza akashagenda muri IPEA hakuja muri faculté hanyuma ubugomba kuja mu gisirikare nawe bakaca bamushira kuri una i akaca agufirizwa kubera abahiganwa ni benshi abahutu bahiganwa ari benshi baca bafatira hejuru abatutsi bahiganwe arindwi kwijana baca babatwara bose urumva no kuvuga wari umugambi si mwebwe si abahutu usanga tana space nimwe iriho yabo bo bafise nyinshi bo barakora bo bari ku gikorwa rero barazi ico bashaka empire hima barayirondera ko bari kuri empire hima rero yabo bayirondera bariko barabikora kubera ico rero babwiriza kumenya ingene bakora novuga ngo baripanga hanyuma urabona ko abarundi ari abantu b'umutima mwiza umaze ko umupasitori buno nyine bacakwemera je narigeze kugira ikiganiro mvuga nti aje ntafatiro Patrice noshinga idini sindabizi ingene bogita nkaca mvuga ko ndi apotre boca banyemera mugabo je mvuze ko ngomba ko dusenga nk'abasogokuru baca babigwanya rero abarundi sinzi ukuntu bameze kandi uribuka abo bantu bagize ihonyabwoko bivye igihugu kuva kera cane barafise amahera menshi kandi abo bantu bavuye mu kibira bari bakenye none umufumbatishije kandi ukacumengo uragororotse arakwemerera n'ukuri none Petero Buyoya ntuzi ko nyene icubahiro Petero Nkurunziza yari yamufashe mu mugongo kugira ngo atware francophonie ntavyuzi yagomba atware francophonie kandi n'ikete ririho rimuvuga ko ari umuntu mwiza mugabo ubucamanza nabwo buhava burabiraba busanga Petero Buyoya ko ari umumenja hama rero arwaye umumenja rero baramucira urubanza yahwereye ari umumenja n'ubu n'umumenja ari umumenja ubwa mbere Petero Nkurunziza yarafashe mu mugongo Petero Buyoya ngo aje muri francophonie Petero Buyoya aza kwerekanwa ko ari umumenja hanyuma rero barazi kwipanga kandi barafise uburyo kandi barafise n'ubwenge kandi barazi n'ingene bakora aho nariko nishura kuri iyo foto wagize neza kuyerekana aho abantu badukura ku ntumbero yacu baraduteranya
baratwinjiramwo bakaduteranya bakagira gute bakagira gute. Twebwe ngaha muri Canada harabaye abambasaderi baduteranije, nani mubizi muri communauté burundaise du Canada bariho baduteranije bikatunanira ingene bumvikana, mugabo twagize Imana ko dufise umutima w'ubumwe, hanyuma tugumana umutima w'ubumwe, handi hoho byari byanse. Baduteranya ni kwa kundi ko ugushaka umuhutu amutuma uwundi, badukura ku ntumbero. Hari ikintu David wavuze ngo, hari umuntu yavuze ngo on n'a pas lutté pour la même cause. Mu yandi majambo ntitwari dufise intumbero imwe mu kugwana. Yego ivyo nivyo, we mwubahwa urumva nishura wewe David wabivuze, mugabo n'umuntu yavyanditse. Abantu bose bagiye mu kibira ntibakunda Uburundi bose, oyaye ntibikunda. Abantu bose bagiye mu kibira ntibagiye guhabuza demokrasi, ntibagiye guhabuza ubwoko bw'abahutu, oyaye ntibikunda. Iki vyerekana nuko hariho abantu nyene inganji General Major Evariste Ndayishimiye ariko arahana ashira no mu gasho kandi barajanye. Iki vyerekana nuko we nyene inganji General Major Evariste Ndayishimiye yaravuze ko hariho umuntu yamurashe gatatu. Urumva bari kumwe n'abantu bari kumwe mu kibira, bari kumwe mu kibira, uwo muntu aramurasa. Uwo muntu nawe umva yari yagiye guhabuza ubwoko bw'abahutu canke yari yagiye kurondera demokrasi, yari yashatse yuko abo bantu badutwaza umukazo baveho abiri intwaro. Oya nukuri, hariho uwagiye kubera izimvo, hari undi yagiye kubera izimvo, hari undi yagiye kubera izimvo, mugabo bose bagahuzwa n'ikintu kimwe. Jewe ndaguha akarorero, mu mugwi w'abavuzi b'ingoma, kera afise umugwi w'abavuzi b'ingoma, ndigisha ingoma. Hari uza kuvuza ingoma kugira ngo yinonore kandi ndamwakira, hari uza kuvuza ingoma kugira ngo amenye, ndamwakira. Hari uza kuvuza ingoma kugira ngo amenye ikirundi, nuwo ndamwakira. Hari uza kuvuza ingoma azonsubirire, nuwo ndamwakira. Hariho n'uza kuvuza ingoma iwanje ngo akureyo ubwenge muri uwo mugwi, hanyuma cyagenda kugira uwiwe, nuwo ndamwakira. Kubera ingoma tuvuza si ingoma zo kwa Patrice canke kwa Ndimurigo canke kwa Ndemera sogokuru, tuvuza ingoma z'u Burundi. Rero nkagenda kubwira nti burya uwo muntu yavuze ati on n'a pas lutté pour la même cause, ndavyemera. Mugabo iciza nuko naho bahuriye ahantu hamwe bafise intumbero nyinshi, bahavuye badukura mu buja. Arico gituma jewe uwo mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ndawusonera ndawukunda kuko wahadukuye. Jewe hari umuntu yambwiye ngaha muri Canada ati Patrice ntisabwe ati iyo bikunda 2015 wowe uri muri prison. Ati iyo bikunda 2015 wowe na Patrice uri muri prison. Wavyumvise? Nta muntu numwe nononeye gushika uno munsi jewe mvuye ikirundi c'abarundi nkakivuga uko ndaciyumvira, kandi ngatanga na telefone yiwanje, ngatanga na email, ngatanga n'inyandiko muravyo kugira ngo umuntu aze duharire. Yambwiye ati 2015 iyo bikunda ubu uri muri prison. Kandi vyumve neza, aya n'amajwi nongeyeko kugira ngo ibintu vyumvikane neza. Jewe ikirundi c'abarundi, ikiganiro c'ikirundi c'abarundi catanguye igenekerezo rya 30 ukwezi kwa Myandagaro mu 2016. Nukuvuga 2015 jewe nta kirundi c'abarundi nari bwavuge. Aho rero umva mwubaho wavuze ivy'ibendera, ibendera rirabwiza guhinduka nyene. Wavuze ibintu by'ubumwe bw'abarundi biza guhinduka, navuze imne nationale biza guhinduka, kanoneho imne nationale iriho ya mirerekano. Iyo imne nationale ndaza kuyibarungikira ya mirerekano iriho nziza ni wagomba. Burundi weragirya basokuru, shinge icumu mu mashinga, vuzimundo vuzimundi samisamirane, wiganzo yuwa kuganza habwa impundu, uri nizina mu makungu, urihikukira ku bugingo. Burundi buhire gira inahi, urabikwiye warakubijwe niwakubirana. Shira imbere Burundi dukunda, naho wigeze urwa mwisanganya. Burundi nyagukundwa kirimba ca
ringanijwe n'Imana, tugutuye umutima n'ubugingo, tuzokugwanira Burundi dukunda, tuzokugwanira Burundi dukunda, usagasage usagambe, ugira itekane itekane, ugira ubumwe n'abagabo, usanga ugweze n'amahoro mu bawe no mu makungu. Naho turi mw'ihonyabwoko, reka ndagusabe uheje kuyumviriza ukoma amashi, komera amashi Mirerekano Paul niwe yasavye ko iyo ndirimbo bayandika. Sinzi ko yari yanditse nuko yanditse n'uwundi nde, mugabo iyo rero niyo ndirimbo ihagize Burundi bwa Iprona ya Mirerekano. Hanyuma rero baza kuyihindura kubera ngo ntirimwo ngo umwami, ngo ntirimwo bande, baza guhindura baca bashiraho rero Burundi bwacu rirya dufise. Patiri Yohani Batista ntaho kaja arayandika, Barenga yabo nawe arayiririmba. Mugabo urumva iyo ndirimbo nayo nyene ko iryoshe imeze neza. Turi mw'ihonyabwoko, nta muntu yoba ariko aracura intimba ku babo bagandaguwe hamwe akoma amashi, mugabo kuri iyo ndirimbo ya Mirerekano Paul n'umwenyure bizaba bimaze. Urakoze. Icyo bayigaye nuko itarimwo ngo ubumwe bwose, kandi ukamenya yuko umugano atari umugani. Rudoviko Rwagasore siwe yatanguye Iprona yatanguye n'abandi. Urumva rero nk'ivyo nivyo nariko rero ngomba kuvuga. Ndahejeje ku bantu batatu bavuze. Ara kandi kantu mugomba ko nongerako no kongerako. Murakoze, nkaca mbanza gusaba. Urumva irabaye saa 10, saa 11, irabaye saa 11 mumpaye nk'iminota 3 nkanywa amazi, nkanywa akarahuri k'amazi, mwamumfashije. Hanyuma nkaca ngaruka, ngomba kwisukira amazi nze ndasoma. Ego sawa turasubira mu kanya. Hariko mu kurindira nabona ko hariho wasabye acafata ijambo ni Jado nziza. Abasigaye dushobora kuba turaganira bisanzwe. Yego mu kurindira kagaruka, yego ntangora. Sawa. Yamye agaruka mu kanya gatoyi kuri ntuze kuri bwaje rafapase. Hari igihe nakurikiranye ikiganiro karavugamwo agaruka kuri ibi by'ubumwe, avuga ati sinzi ko nameze abantu baguma twobeka ko ubumwe. Yagize ati ubumwe ndabona ubumwe, uramubona ko navuga ati ubwo ubumwe badushira kubwo bahutubure bati jamais tiko umwe bugira abantu bavukana kubera kimwe muza kuduhomeka kubwo bumwe bw'abo bantu. C'est dit jamais. Umva sindabyuba kungene vraiment abantu baguma twomeka kubwo bumwe. Uyo yagiye kutwomeka ko bumwe ati uramubona kungene nyene bwegera avuga kabisa. Yavuze ati yahakanya, yavuze ati ubwo bumwe batwometse ni ingorane baduteye. Noneho ubumwe ushobora kubwomeka ku bantu, nta wobrije umuntu gukunda uwundi. Tellement icyo turi obrije ko no kubana kubahana. Ibintu byo gukundana bakunda kuvyigisha mu isengero, ariko mu mategeko y'igihugu nta tegeko na rimwe uzosanga rivuga gukundana na mugenzi wawe. Kenshi amategeko avuga kubaha igihugu, kubaha iby'igihugu no kubaha bene gihugu bagenzi wawe. Utabubashe uba utubasha amategeko aca guhana. Muga kubakunda angira urashobora gukunda umugore wawe, gukunda abana bawe, ibyo biri mu mategeko. Aho kugira ngo ubwoko bukundane, icyo ni ikindi kibazo. Isite 25 insozero. Mwubahirizwa nawe mwubahwa uriko urakurikirana bino biganiro, urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Hariho abantu benshi bambaje ngo mbega ni kubera iki tangoma zikivuga, mbe ni kubera iki umwana wawe atakivuga, mbe ni kubera iki wa mushinga amateka atakigutera amashugwe, mbe ni kubera iki ryashira hamwe ry'ababo ry'Imuramvya ryaguha akaganuke yuko ufasha abarundi, ufasha n'Uburundi ko atavyo tucumva. Bijya biba yara mahoro, bijya biba yara kanyamuneza. Ubu naho nta kanyamuneza kariho. Ndi muri ibi biganiro by'ihonyabwoko mba ndiko nibuka abarundi ibihumbi n'ibihumbi bagandaguwe. Mba ndiko nibuka abantu bacumiswe imigano mu kibuno igaserukira mu bwonko. Mba ndiko nibuka abafasoni bacumiswe umugano mu bwami ugaserukira mu mutwe. Mba niko nibuka inda zafomojwe. Mba ndiko nibuka abana bacumise imigano bakabotsa, baje kubotsa bakaza barakeba kanyama baha abavyeyi babo ngo barye bange mu rutana.
hama nabo bavyeyi babikora kugira ngo bibaza ngo barakira bakaruhira kubica. Aba nimba ndiko ndibuka, mba nibuka babandi bakubitwa inyundo mu mutwe, babandi bahambwa babona, babandi tutazi niyo bari, babandi twatuma imikate n'uwo atarayizana, babandi twabwira ibi, babandi bari kutubera akarorero keza, babandi. Rero iyo umuntu ari mu ngorane nk'izo ntuheza ngo utangurire kuzuraririmba rero ngo uvuga ngo ndi mwenende ntibikunda. Murihangana nibi biganiro vyahera nzoheza ntembandanya. Rero hari akanyamuneza n'ingoma zose zivuga. Wewe wariko urabikurikirana urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma. Hari ico wungutse, Imana ihabwa icubahiro. Ataco wungutse, Imana ihabwa icubahiro. Ko je nakoze ibyo nabwiza gukora, jewe sinjejwe gukora, jico njeje kukubwira kubera ingabirano ntizisa, kandi nkama nkengurukira Imana kubera jewe ntaco abahima n'abatutsi batari bakoze kugira ngo siniga amashure, ntaco batari bakoze ngo nshishike no muri Canada mbere. Ariko Imana yoyo kubera ibifise umugambi ku muntu yaranciriye inzira, n'ubu iracankingira, n'ubu iracari imbere yanje, ikaba inyuma yanje, ikaba ibubamvu, ikaba iburyo. Nanje iyo Mana inkingira ndayisavye ngo igukingire wewe, hanyuma urengane abansi barengutse, urenguke abansi barenganye, bishitse mukarengukira rimwe, bo barengukira ukurengwa. Uwo n'umuhezagiro wa mawe Binyongorigo Deriva umuhanzakazi. Nawe wa mugore kuranyumva, urare urahezagira abana bawe kubera ejo ntuzi kuzohashika. Wa mugabo uri kuranyumva, uhezagira abana bawe kubera ejo ntuzi kuzohashika. Ndahezagira jewe abantu kugira ngo ejo ntahashitse nzobe naguhezagiye. Urambugwire ure ku ngoma. Ndahejeje numva atakindi mfise novuga.